Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese abakunzi musanzwe mudukurikirana muri kino kiganiro, musanzwe mudukurikirana misi yose kuri Facebook canke YouTube canke kuri WhatsApp audio canke video. Umwami Yesu abahezagire cane. Rero muri kumwe na Nitezuwera Justin nkuko bisanzwe muri kino kiganiro nyene. Si ijambo ry'Imana nifuza ko tuganira canke se dusangira mu kanya gato. Ijambo ry'Imana rivuga gushima, kugira umutima w'ishimwe. Yesu ahabwa icubahiro cane. Mwene data, birashoka ko unyumvirije kumbure uri mu bihe bitakoroheye gushima, uri mu bihe amajwi akubwira ibintu byinshi, uri mu bihe bitoroshe. Birashoka ko kandi uri mu bihe by'amashimwe, hari Imana yakoze ku buzima bwawe ukaba wumva ufise ishimwe ridasanzwe ku mutima. Ariko nagira ndakubwire, mu byiza no mu bibi wige ushima no kugira umutima w'ishimwe, cyane cyane iyo Imana yagize icikoze ku buzima bwawe ugire ishimwe mu mutima. N'umuntu abantu basanzwe hari igihe bishika ugasanga umuntu aragukoreye ikintu uramushimiye ukamubwivuga, yarankoreye iki, ndamushimiye hano ari hose ukumva ko muvuga neza. Umuntu yagukoreye ikintu ciza uramushimira, ariko akenshi nagoma mvuge kuri kino kintu ko Satani arakunda kwiba amashimwe mu mitima y'abantu, kandi biciye mu buryo bwinshi butandukanye. Akibagiza umuntu ibikorwa Imana baramukoreye, ahantu Imana baramukuye, ahantu Imana iba yaramuteruriye, Imana baramukoreye ibintu byinshi bidasanzwe, ariko Satani byose akabimwibagiza, akagerageza kumwereka amagurushwa, ingorane n'ibibazo n'ibihe bidasanzwe bitamworoheye gusaba nimwe muri ako kanya. Ariko ibihe bikomeye Imana baramurenganishije urupfu, ibihe bikomeye Imana baramuteruye mu marushwa, ibihe bikomeye Imana baramunejereje igatembesha amosozi y'amashimwe ku maso hiwe. Satani akabimwibagiza ku bwa event canke igikorwa runaka cyari cyo cyose cabaye ku buzima bwiwe muri ako kanya, agatangura gutuka Imana canke se agatangura kurogota ku Mana, canke se agatangura kubona Imana nkayitagishoboye canke se idahambaye, kavuga nti mwami ibi nibi byakunaniye canke se ntabwo kinkunda. Hari ibintu byinshi Imana yamukoreye, kandi uko yari kera no musini kure, kiretse nimba harabonetse ikintu kigutandukanya n'inyonga zawe. Ariko mwene data, iga gushima, gira umutima w'ishimwe, umutima wo kutibuka ujana amashimwe y'Imana kure, umutima wo kutibuka ujana ibiboribori by'amashimwe mu mitima y'abantu kure, umutima utibuka, umutima udashima, umutima utaduza amashimwe utuma inyonga z'Imana zugarika. Nagira ndakubwire mwene data, nimba hari ikintu cyo cyose gitoya canke kinini Imana yoba yarakoze ku buzima bwawe, ni wige gushima, uvuge nti mwami ndagushimiye, warankoreye ibi na biriya. Dusome Zaburi igice cya 30 ku murongo waho 11 gushika kuri 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Intimba yanje uyihinduye imbyino, unkenyuruye amagunira yanje, unkenyeza umunezero, kugira ngo umushaha wanje ukuririmbire ishimwe. Ntucereze uhoraho, Mana yanje nzogushima ibihe bidashira. Umwami ahabwe icubahiro. Hari ibihe byinshi wari ufise intimba, Imana irabihindura umunezero. Hari ibihe byinshi wabona urupfu, ariko Imana ishira ubuzima imbere yawe. Hari ibihe byinshi wabona umenga you will never or you will not make it, ariko Imana iratuma bibaho, Imana irabigushitsamwo, Imana iratuma vyemera. Ariko uyu munsi uriko wumva umenga ntaco Imana yakoze ku buzima bwawe. God has done so many things to your life. Imana yakoze ibintu byinshi cyane bikwiye yuko uyishimira. Hari amarira menshi Imana yahinduye umunezero ku buzima bwawe. Hari ibihe byinshi Imana yagutabaye, hari ibihe byinshi Imana yagukuye mu ngwara, hari ibihe byinshi Imana yagukuye mu rupfu, hari ibihe byinshi Imana yagukuye mu ngorane. Nagomba uyu munsi marayika w'Imana aduza amashimwe ku Mana, ucumviriza iyo audio, ukiraba
video ubwira Imana, mwami Imana ndagushimiye, utangure gusubiza ubwenge inyuma, utangure kwibuka ivy'Imana yagukoreye, utangure gusubiza ubwenge inyuma, wibuka ivy'Imana yagukoreye. Hari igihe wari muri vide, hari igihe wari mu busa, hari igihe wari mu bintu bidafadika. Raba bwa buzima bwawe ugitangura, raba muri bwa buto bwawe, isubiza amaso inyuma, ibuke bya bihe byawe, ibuke bya bihe by'ingorane, utari ufise ico kwambara, utari ufise ico kurya, utari ufise izina, utari urahuri, utari bwahure nabo mumaze guhura, utaruzwi, atakintu na kimwe cy'iwawe cari kizi, izina ryawe ntiryari rifite ishusho, ubuzima bwawe ntibwari bufite ishusho. Imana irazira gusanga, iravuga ati nawe uri mu bisanze by'amaraso, navuze ngo baho, ibuke, isubiza amaso inyuma, wibuke, hamutangure gushima Imana. Bityo niwashima Imana, God, Imana iraza kubona yuko hari ibyo wibutse, mikore n'ibikurikira. Ndakwinginze uze ugira umutima wishimwe, guhera uyu munsi utangure gushima Imana ku byo yakoze mu mwaka uheze, uyishimire byiza n'ibibi yakoze, and then ibwira ati mwami, muri uyu mwaka naho ndagomba ugira icyo ukoze ku buzima bwanje. Umwami Yesu akwiyereke. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, amen.